icyo birabira amatungo yabo gusa naho we ubona n'abantu birirwa bapfa bose banyuzwa ntihagire umuntu n'umwe avuga mu Burundi w'umutegetsi ati aba bantu banyuzwe bapfuye none wumva abo baba bahitanywe n'ibyo bita ngo ni isanganya wumva ari ndazo bafasha ko wumva n'umuvugizi wa gisirikare yamaze kubivuga iby'i Burundi jewe mbona yuko kuri amayobera ariko nagomba nkabije ku kantu gatoya Pacifique aba yariko aravuga ibintu by'ibigwanisho burya twabivuze kera nibutse abatabibonye cyane bavyibagiye twebwe twayigeze kuja ku butere twamenye yuko hari ahantu habitswe ibigwanisho vyinshi twagiye ku butere nakema amagambo radiyo yose icyo gihe amaradiyo yose yaraje n'abo mashirahamwe yaraje n'abanyepolitiki hamwe baraje baca basanga ikizu kininiya cyuzuyemo ibigwanisho ibyo bigwanisho byari byavuye hehe byari muri imwe Pacifique ikavuga ati bazanye inkora zishika 40 dufise abapolisi n'abatashika 200 jewe bijya bigwani abyita ngo nibisiga jewe nababwiye yuko bijya atari ibintu biba byateguwe nukuri abarundi batigwanya buharabe iyindi nzira yofatwa kandi bagira ibiganiro hanyuma dutake amakungu yemeze Burundi baje hamwe twumvikane twuhaye igihugu cyogarukirwa abarundi turagowe n'ukuri ngira ngo musobanuriye bariko dukurikirana kugira ngo batahure abo bantu Petero Nkurunziza yavuga ko batoshobora bari bande yavuga bajya basoja ba kera yuko ngo ataganya abandi basoja nibo biyita base arrière ni ukuvuga tujya mbona kure bariko baraforoma kiri bahondese niyo yari kuza ari base arrière none ubu bamwe babishize mu mategeko nibajya rero Pacifique avuze bariko baraforoma hariya ngo baze ikindi gisoda nico rero yita base arrière niwo mugambi babandanije abandi yavuga ko ari uko akabazo kumbure kuri mwese ngira mutamakero Karaveri Mbonimpa muraza gutangwa kukishura ngira mwarumvise mbere ni inkuru yanditswe na Fokode umukenyezi yitwa Berize Kaneza yakora muri poste yari yarejejwe ariko yahitanywe n'ivyo vyaturitse mwarumvise kandi havugwa yuko aha abakenyezi barara hoba hari hashitse amabombe kuruta handi sinzi uno musi ko uko vyifashe ngira muri aprodashi no muri Fokode muraza kwishura ico kibazo mukanya mugenzanje Alice yarabajije ikibazo c'ishumbusho amabombe yarasohotse agenda gwa mu makartier menshi y'igisagara ca Bujumbura amabombe y'igisirikare amabombe ya leta mbega amategeko avuga iki mu gihe abantu bahuye n'isanganya biturutse ku bintu vya leta reka mperi wanyu Petero Karaveri Mbonimpa sinzi ko akabazo mwakumvise Petero Karaveri Mbonimpa ngira ngo twaka Pacifique atangura kwishura turagana kuri Mutama Mbonimpa mbona umenga ntariko aratwumva ego Pacifique ngira mwoba murishura ego ikibazo cyanyu nacumvisemwo ibice bibiri bikomeye byose hari ikibazo ca mbere uyu mukenyezi Berize Kaneza yahitanywe n'ibi vyaturitse bigaheza bikaja mu mpimba kiramugwako nawe kiramwica uyu mukenyezi akavugwa ko yari yaburanye yari yejejwe n'ubutungane ariko yejejwe ntiyarekugwa muravyibuka ko tumaze gukora n'ikiganiro kijanye n'ivyo nyene ingene abantu bezwa ntibarekugwe kenshi uko usanga bimera bavuga ngo isentare ikurikira bamwe muri parike ngo bunguruje ngo kubera ko bunguruje uyu muntu nace aguma apfunzwe hari n'igihe muri za parike bakora ikindi kintu no kwita ko ari tricherie sinzi mu kirundi ko umuntu yocita c'ugwenge aho baca bavuga ngo basohoye ngo ordonnance de réarrestation donc bikitwa ko procureur atakiri ko arakorera ku mutahe wa mbere wafashe uwo muntu
bikitwa ko yaciye asohora umutahe ugira kabiri umutuma aguma mu munyororo. Sinzi ko ivyo byose byaba byarakozwe kuri Berize, ntavyo nzi ko boba baciye bunguruza akaburana yidegemvya. Ntabwo umuntu yamaze kwezwa abandanya ba mwirohero. Ikintu rero kiyabaje ngaha ningene bino bintu ari byinshi cyane muri kino gihe. Ndibuka umuntu twaganiriyemo muri ino ndwi ambwira ati jewe naye ko ndarondera umubonano kwa Procureur General de la République ndamusigurire uwanje amaze umwaka yarejejwe ndabe yuko yonyumva ku buryo wumva ari ibintu vuti ivyo bintu bavyingingira gute umutegetsi. Umuntu yarejejwe nta numwe kimufise kububasha. Kuva umunsi yejejwe bitevye yosohotse bukeye naho nyene byo baye byatevye mu gihe yoba yejejwe amasaha kumbura ageze kure. Nayo ubundi umuntu yejejwe ikibanza ciwe nikicitwa prison. Aho prison yo bitakaje ikisigura abantu baja mu munyororo kubera iki? Abantu baja mu munyororo ubwa mbere bwo kugira ngo ntibabandanye bakora icyaha. Icya kabiri abantu baja mu munyororo kugira ngo ntibice amatohoza. Icya gatatu hari aho bavuga ngo abantu bagiye mu munyororo kugira babakingire kumbure hari abariko barabagiriza bari babirutse ko bagira bati tugabanye ishavu tube turabitsa ahantu mu kurindira ko imanza ziba niyera azare kugwe. Urondera ibindi byose bishobora gusigura ingene umuntu agwa mu munyororo kandi kubera ariko arahanwa kubera ko yakiriwe urubanza muri ico gihe ariko arahanwa. Ivyo bintu byose nta na kimwe muri ivyo gishobora gusigura umuntu yejejwe ingene ashobora kurara umunsi umwe gusa mu munyororo. Ntibishobora gusigurika. Rero kumva ko umuntu amara umwaka yarejejwe akazonarenza ntibibaho. Icya kabiri uwundi mugwi munini upfunzwe utumvikana n'abantu bahejeje umunyororo bakiriwe. Umunyororo umuntu awuhejeje nawe nyene uwo munsi nyene muri prison bateza kuba bafise urutonde rw'igihe abantu bazohereza iminyororo yabo. Umwe wese rageze ku itariki yahereje ko uwo munsi baca bamusezera nta cyitwa umunyororo nta cyagipfana n'ibohero ico kibanza ntikikiri iciwe kuko bya bindi byose maje kuvuga bisigura ingene umuntu apfungwa ntiyabi gishobora kuja kuri uwo muntu ari aho hantu. Ariko abantu baraheza umunyororo ngo mwiperereza ngo nibo banza kurekura ko umuntu ari kugwa ngo yavuzwe ko ngo ashaka gutera ngo yari afise ibigwanisho ngo yakorana n'abagwanyi ibintu byose byandagutakiye bitagiriye biva niyo bija kuko bw'ivyo ngo iperereza ngo babanza kuribaza rikavuga ko ryo kwemera ko umuntu ari kugwa riribazwa kabuki kubera iki iperereza ryo yarekuriwe gupfunga umuntu atanakimwe ariko aragirizwa. Iperereza ni yindi sentare iri hejuru y'abacamanza ku buryo abacamanza bavuga ati uyu tumupfunga imyaka 5 iperereza riza kuvuga ko azopfungwa imyaka 20 yarahejeje ya myaka 5. Ivyo bintu bishoboka gute? Burya aba bantu bajejwe iby'ubutungane aba ba Procureur General uhari bavuga ko ari umupfasoni b'umusenzi wa cyane akundana niko abantu bamuvuga. Sinumva ingene azosigura umunsi azobategeza kubisigura ingene hariho umuntu yarengeje umunsi umwe yejejwe cyane yahejeje umunyororo akaguma mupfunza. Bazovuga ngo amategeko yavuye hejuru ariko uzorabwa niwe nyene niwe. Umushikanganje w'ubutungane ibi bintu bazobisigura gute? Yaba uhari yaba imbere yiwe hari imyaka abarundi bazisubiza iteka uku tuguma tubivuga umengo turaba gukengera dufise amajwi atacamaze. Hari imyaka bino bintu tuvuga bazovyibuka bari imbere y'intahe tubabaza tuti ko twabivuga aba bantu babagumizayo kubera iki? Ivyo bintu bizobabako. Rero dusubire gutera kamo abantu bajejwe ivyo bintu bumve ko ivyo bariko barakora arakamaraza noneho bigezaho umuntu aza gupfa ko yari mu kibanza bamugumijemwo atarakwiye kukibamwo kandi bakumva ko bubera bakumva ko ivyo bitaberekeye bahagira bati nta kundi urupfu rwamutwaye aho yanisanganya yari mu kibanza atarakwiye kubamwo kumburi yatakibamwo yari kuba kiri muzima. Ibi bintu bazobibazwa abantu bakora bariko barabikora. Igice cya kabiri cy'ikibazo cari kikijanye niyo ibintu vya leta vyononye ubuzima bw'abantu hakurikira iki? Amategeko yavuga ko ikintu cyose umuntu akora cyangwa ikintu cyo kivuye mu ikosa giwe ikintu niyo ari ikintu cyawe gikweze amagorwa ivyononekara
ku wundi nyene cya kintu cyabikweza cyane uwakoze ikintu cyakweza ibyo bintu ubu ategerezwa kuriha ivyononekaye kuri wa wundi yononewe ivyiwe. Aha rero turi mu gihe leta irafise ibigwanisho yarabibitse inabibika hagati mu banyagihugu inabibika iruhande y'ibohero hanyuma vya bigwanisho kumbure kubera ukuntu bibitswe canke bikozwe n'aba basirikare bayo umwe twariko turavuga ya mahipoteze yose canke bikozwe n'abategetsi baba baravyiteguriye bo nyene kubisambura kubera imvo zabo tutazi vya bigwanisho ngivyo birakoze ibara bisambuye ibintu vy'abarundi bisambuye amazu byishe ubuzima bikomerekeje abantu. Aha leta irategerejwe kuriha ni n'akamaramaza kubona nta n'ijambo rijyanye n'abo bantu ryigeze rivugwa. Mwabajije Mutama Mbonimpa nti ni gute atabagiye kuraba nk'abanyororo uravye ibyo babayemo muri ayo masaha ni ibintu biteye ubwoba ubutumwa nyine bavuze induru batabaza ati twatewe burya bari bazi ko aribo batewe ariko inyuma ntihagire umutegetsi n'umwe abagendera ngo abahe abahoze arabe ibyabaye agira icyo avuze twaravuze ingene hari nk'abakenyezi bamaze iminsi 2 cyangwa 3 baba hanze imvura ibanyagira izuba ribakirako aho hose nta na kimwe nta n'umwe avuga nta n'umwe abaraba nta n'umwe byerekeye. Hari abantu bakomeretse mu bitaro hari wumva kugira ati ibintu by'imvune mu Burundi bisigaye bizimvye ibintu by'ibibazo biriha miliyoni 10 ibyo bikijana gutyo. Ubundi iyo twabonye amasanganya akomeye twahora tubona leta itunganya ko bahuye n'iryo sanganya bashingurwa hamwe ku munsi umwe hakabaho ijambo ry'igihugu n'umukuru w'igihugu akanahashika nta na kimwe cyabaye. Nk'uko ari leta itanezwe umuntu ni leta itanezwe umurundi ni leta mpengane y'ibikoko. None ubu iyo bijya bintu bigwa ku bashikiranganje iyo bigwa ku bana bandayishimiye vy'ukuri nabo bari guhambwa uko nyene cyane nuko abo byaguye ko batagira agaciro. Uyu dusanga byaguye ku nzu kwa prime bigahitana prime cyangwa umukenyezi n'abana. Iyo dusanga byaguye muhira kwanda yishimiye yabawe yabo umukenyezi wiwe y'abana biwe tugasanga byabaguyeko kuko ntivyatora byashobora kugwa hariho hose. Iyo dusanga abashikiranganje babiri byabahitanye iyo dusanga ubu abo bari gushingurwa batashyizwe hamwe hatabuzwe ijambo ry'igihugu hatabaye uko baherekeza hatabaye uko batera iteka mugabo ko hapfuye abanyororo ko hapfuye abantu bato umunyezamu yakora kuri Banque Mondiale umukenyezi yitahiye bwije agiye kuraba umwana kimuguye mu mugongo hajya kumusaga ngo yarapfuye umukozi hariya za gisandema maja muza Kamenge Gihosha umukozi yicariye mu nzu ahejeje gukora akazi ku mugoroba yicaye ku gitanda kimusanzeho kirahejeje. Umuntu yari muri korale y'ishengero rya Pantecote mu Gasekebuye agiye kuzimya amatara kubera bisi biriko biraturika cyaburiya naco kimugwa ko nguye arapfuye kubera nabo bantu bato ntibagira agaciro mu gihugu cyabo ku buryo atanumwe abibuka atanumwe abaherekeza atanumwe abahiteka. Birababaje cyane Pacifique Nazo Mbonimpa turabona ko ariko aratwumva tumusabe asoke yongere yinjire ariko arisa nyihanganire mukanya turinjira mu gice cya kabiri cya kino kiganiro ariko munyemerere mwishure tuno tubazo tubiri naringiye kubabaza Pacifique Nahazwe. Uno munsi mwavuze mukanya yuko hari umugwi w'amatohoza washizweho mbega none iki kintu cyuko umukuru w'igihugu n'abavugizi b'inzego z'umutekano no kuvuga ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'igisirikare baza baremeje ko ari sanganya ryaturutse ku nsinga zakoranye ko hanyuma zituma ibigwanisho bisha mbega abo bantu uwo muguzo hava uvuguruza ibyo twabonye umukuru w'igihugu yagumye yandika n'ivyavuzwe n'abavugizi b'inzego nimba atari uko hoho uwo muguzo hava uzana ibindi bisigura igituma abasirikare bavuye bafatwa ko mwavuze ko hari abasirikare barenga 30 bafunzwe mu Burundi bwa CNDD-FDD bwo n'imbere hariho harakandi kabazo naringiye kongera ko muke mukishura uno munsi ko turi mu gihugu cy'abanyabwoba
canke c'abatewe ubwoba amabombe yaraguye mu makartier atandukanye insenge z'inzu n'amazu yarabomotse mbega ninde mu bisanzwe yategerezwa kwitwara mu kibanza cy'abo bantu kugira ngo bashobore gushumbushwa nimba umwe wese ku giti ciwe adashobora kuburanya leta mu bisanzwe byateza guhera kuri bene vyo mu bisanzwe ni bene vyo baburana uko nagenda bivuga navuze nti nuwononegwa ivyiwe aheza akaja gusaba ko aronka indishi kuvyo yononewe agasaba ko wamwononeye ariha umukuru w'igihugu narumvise we wasigura ngo nisanganya nyene hariho agace gatoyi nabonye acishamwe akaca yibandaniriza yavuze ngo isanganya none ngo isanganya nyene siko biri mu mategeko isanganya riraharugwa aho ryazananye uko zishure hanyuma abana bariko bariga ishure ryawe rikica abana rikabagwako ntuza kuvuga ngo muvyeyi murabona nisanganya siko bimeze mu mategeko nyene ishure arishura nyene ishure abaye atagize assurance ngo assurance ikikora nyene ishure abazoba bakomeretse niwe bavuza nyene ishure niwe azokora ibindi byose bikurikira umwana wawe aciye ngaha agatera amabuye akamenagura ibintu by'abantu ntuzoja kuvuga ngo murabizi ko ari umwana kandi ko abana batera amabuye ntibibaho mu mategeko nyene umwana azoja kuriha niko byose bimeze rero ntuza kuvuga ngo murabona ngo nisanganya ivyo ntibibaho isanganya ryavuye kwande isanganya ryavuye ku bintu vyande mbega mu bindi bihugu bikorwa gute ko mu bindi bihugu bariha ni kuko Burundi abanyagihugu bavyo mengo ntaco bamaze rero uwabisaba ni nyene vyateza kubisaba mu bihugu bindi kugira bihe n'inguvu yari ibintu byashikiye abantu benshi baraheza bakaja hamwe abagiriwe nabi bagashiraho ishirahamwe ryabo riheza rikabandanya risemerera mu izina rya bose kubera ko umuntu umwe gusa atanguvu kenshi abafise iruhande y'ikintu gikomeye nka leta ingorane ni cya kibuvuze igihugu cyuzuye ubwoba mu gihugu cyuzuye ubwoba ngo Burundi bizokunda ko baburiye ivyabo vyononywe n'ibi bikoresho by'igisirikare bushobora kuja hamwe bagakora ishirahamwe ryabo ribandanya gusaba ubutungane no gushumbushwa ku byabo vyononekaye sinoshobora kubishurira ariko mu bisanzwe nuko ico cyategerezwa kugenda nciye nsanga rero mpereye ku cya kabiri nsanga kimwe ca mbere ndacibagiye gato ibutsa gatoyi icambere nababajije nti inzego z'umutekano abavugizi babiri mwabivuze Petero Nkurikiye na General Gaspar Baratuza ku izina ry'inzego baremeje bigoye gutora umara nkoresha ijambo logique biragoye gutora logique intwaro ya CNDD-FDD biragoye gutora umurongo igendera ko ingene ubukoze si ubwa mbere bene ivyo bimaze kuba aho haba dufatire nko kwiturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura isoko nkuru ya Bujumbura baratubwiye mbonima yakibukije yuko ngo ari ikibanza kimwe hari bateri yaturitse ngo hanyuma bica bikwega ku isoko yose isha ku buryo umuntu yashobora no kubaza ingene ivyo bashobora kubimenya muzi ingene isoko byaciye bigenda reka sino bigaruka kuri ivyo ariko naho bari bavuze ko isoko yaturiwe n'ico hageze gupfunga muribuka ko baciye bapfunga umukuru w'igisagara cya Bujumbura w'ico gihe muribuka ko baciye bapfunga Evrard Giswaswa muribuka ko bapfunze uwatwara Sojemak muribuka ko bapfunze hari abandi babipfungiwe kandi byari byishwe ngo nisanganya ry'ibateri yaturitse uko rero abo bantu bameze ntushobora gutora umurongo bene usanzwe ngo uvuge ngo ko abategetsi bonyene bivugiye ko ari isanganya rivuye ku muyaga nkuba no kuvuga ko abandi bera ntibibaraba kumbure responsabilité yobayeho yobaye Regideso nimba ariyo yakoze nabi ivyo bintu by'amatara canke nimba hari ujejwe ivy'amatara muri iyo kambi yoba ataravye insinga z'amatara sindabizi canke uwo batazimije ivyateza kuzimya ntavyo nzi kumbure vyogiye muri uwo murongo ariko je sinzotangara ko tugira abategetsi batubwira isanganya rya court circuit hanyuma
tugasanga hari abandi bantu bakurikiranwa bagapfungwa bakanavyagirizwa hatigeze hahindurwa imvugo ngo bavuge bati bya bintu ntabwo ibyo twabwiye byari byo twarababeshe twasanze wari umugambi ukomeye turashobora gutangaza ibyigere bivugwa nk'uko kandi bashobora guhindura kugira basigure nk'izo ntambara bavuga ugasanga imvugo inyuma irahindutse twumva havuzwe ikindi kintu kitigeze kivugwa imbere byose mu ntwaro ya CNDD-FDD nta na kimwe kidashoboka kuko icyo bita logique ntikibaho. murakoze cyane Pacifique Ntazwi twibutse bariko badukurikira yuko mu kiganiro cy'uno munsi ku wa 12 ndamukiza mwaka 2026 twagarutse ku kivugwa kandi benshi batemera kisanganya ry'umuriro wadutse mu bubiko bw'ibigwanisho mwikambi benshi bita brigade logistique de la FDN abandi bakayita Kambaz. Mwumvise insiguro abatumire batanga. Pacifique Ntazwi arongoye Focode yatanze insiguro zine mu byo yise ama hypothèse. Mwumvise ivyo Mutama Karaveri Mbonimpa ku makuru afise yasiguye yibaza byo babiri nyuma y'uyo muriro wadutse. Namwe akanya nigwanyu kukubaza canke mwunganire abatumire, ariko ibiganiro vya Focode bifise amategeko ngenderwako ari nayo Alice Hakizimana mugenzanje ariko aramfasha kuremesha kino kiganiro agiye kubibutsa imbere yuko yakira batatu ba mbere bagiye kubaza. Ego Mejiberi nkuko twama tubigenza muri bino biganiro vya Focode hari amategeko ngenderwa ko dukurikiza kugira ngo ikiganiro kigende neza, guhanahana amajambo bigende mu mutekano. Ubwa mbere no kubahiriza umwanya no kuvuga hagati y'iminota 3 n'5, no kuvuga ngo uza gufata ijambo wese amenye ko afise iminota itarenga 5. Ubwa kabiri tugerageze kumviriza kugira ngo ntidusubiremwo ibibazo byabajijwe. Ivyo bidufasha kugira ngo benshi baronke amahirwe yo kubaza ibibazo. Kugira gatatu ibibazo bidahuye na kino kiganiro cuno munsi ntibiza kwishurwa mu twihanganire. Kugira kane abifuza guterera mugire ko ntimutarire kugira ngo abenshi bashobore kuronka amahirwe yo gushikiriza ico bifuza. Ubwa nyuma muri ibi biganiro ntivyemewe gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo. Mutwihanganire mukurikiza aya mategeko kugira ngo tuze guhanahana amajambo mu mutekano. Ndabona hariho abamaze gushika ku murongo. Jiberi ndabona Reynold yamaze gushika, ngira ngo niya bari kwatwumva yo kugurura kumbura imbere yuko twakira Reynold twibutse ko dufise abatumire babiri. Ni Pacifique Ntazwi arongoye ishirahamwe Focode na Mutama Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishirahamwe APRODH. Ubaza aheze atumbereze ikibazo kuwo yifuza kubaza kugira ngo tumenye iyo turiko turakira ibibazo uduheza tukavyibutsa. Egome nako navuga ni Reynold niwe yatanguye gusaba ijambo, sinzi ko ariko atwumva. Reynold mwo kugura kamiko kanyu, sinzi ko ari kibazo canke ari intererano. Merci Alice na Gilbert ku kiganiro muri ko muraremesha. Ndashimiye Mutama Mbonimpa na Pacifique kubona bahari kugira baduhe umuco kuri iryo sanganya yabaye. Ikibazo canje ca mbere bijanye justement niyo definition y'isanganya, aho bavuze bati neva yariko yitwengera avuga ati accident nkaho umenga ni idirisha ryamenetse. Ikibazo ca mbere cubatse gutya aya imbere yuko ijya Kambaze iturika. Je pense nka une semaine avant nari nabonye ama publication menshi avuga yuko abasirikare b'u Burundi bari muri Hange Birava bose bari nyene bipanze nk'abantu bagira bategwe. Benshi d'ailleurs baranidoga yuko babashize imbere ya aéroport, bari ngo mu byondo, bari ahantu mu bishanga, ngo barindiriye ko umwansi aseruka. Umuntu akibaza ati iyo strategie yo gushira umuntu mu bishanga imbere ya aéroport batamushize kure yaho gatoyi kugira niyo nzira ko aéroport ntibanayishikire yari ivuye kuki. Hanyuma naho twaciye tubona une semaine plus tard ivyo bintu byaciye biturika. Ku bwanje nk'umuntu sinkekeranya ko byakozwe n'igisirikare cy'u Burundi,
abajya bakuru bahora biba ibigwanisho. Ariko nagomba kubaza kubabizi cyane ico kibazo gitumbereye Pacifique. Umuntu yariko arabategeka gutonda hajya ahantu boba bamuzi kuko ku bwanje niwe yariko arategura guturitsa bijya bintu. Ica kabiri mfise mbaza ni ndakibaza Mbonimpa hamwe na Pacifique, abo banyororo mwatubwiye badasohoka kandi ubutungane bw'u Burundi bwarabemereye gusohoka, baravuze bati wewe nta caha kikwagira, baratsinze urubanza, bangana gute? Murafise ibitigiri byabo? Ica abashikiriza amanza ku vyerekeye kurekura abanyororo. Mbere hariho komisiyo imaze iminsi ija mu ntara kugira irabe abanyororo borekura. Ahantu babwira yuko mu minsi yaheze barekuye ku mpimba abanyororo 130. Abo rero bari muri ba bandi bahejeje ibihano vyabo, abandi usanga bari barejejwe. Ariko rero hariho bamwe batakoze ko kandi barejejwe na sentare kandi bahejeje ibihano vyabo. Aho rero ni mu mabohero yose. Abo rero batashoboye kurekura ni bande? Hariho abanyororo bagirizwa ngo kuba bahungabaje umutekano w'igihugu, ngo kuba bakorana n'imigwi igwana. Abo rero nta n'umwe bakoze ko, naho yoba yarejejwe, naho yoba yaheje igihano kiwe, nta n'umwe bakoze ko. Hanyuma jewe naragerageje kurondera bamwe muri abo bagize iyo komisiyo, ndababaza nti mbe banaka ko bati mutabarekuye n'ibiki? Batabahamya bati mwebwe ayo mategeko n'amategeko, ati ntidushobora kurenga ku mategeko. Ati rero umukuru w'igihugu yaravuze yuko bagizwe ibyaha ibi n'ibi badashobora kudopfa barekuwe, naho baba barejejwe, naho baba baheje ibihano byabo. Aho rero ibyo twabishize no mu cegeranyo muri raporo y'umwaka uheze twasohoye mu kwezi kwa gatatu. Twaciye dushirako n'ifoto ya Ndayishimiye n'ibyo yavuze yuko abanyororo baheje iminyororo yabo n'abejeje batazorekurwa. Urumva rero batubwira bati ijambo umukuru w'igihugu yavuze rica riba itegeko. Rero nk'abo bantu, nk'abo banyororo bose rero bafunzwe bahejeje umunyororo, barejejwe n'ubutungane, ni Ndayishimiye perezida w'Uburundi wenyene abagumijeyo, kuko naho twarondeye igihe yabivuga twasanze yabivugiye Muramvya hari mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2024. Urumva rero yatanze itegeko yuko abantu batazorekurwa. Barundi jewe gacangira nuze abacamanza, ndababwira nti perezida yavuze ikintu ntisha itegeko araryandika. Mugabo nabo urumva n'abantu bagira ubwoba, baca bagira bati tubarekuye twebwe boca batwirukako canke tugafungwa. Murumva rero byose biri ku gahanga kwa perezida Ndayishimiye, kuko niwe yavuze yuko abantu batazopfa barekuwe. Ego Petero Claver Mbonimpa Reynold yari yifuje kumenya ibitigiri, sinzi ko mwoba mubifise hafi canke muvyibuka. Yari yasavye ko mwumubwira ibitigiri. Imbere yuko batangura kwekura, iyo komisiyo itangura kwekura, twari dufise abanyororo barenga 346. Ariko turavye abo twamaze kumenya ko barekuwe, duca dusanga hasigaye nk'abanyororo bashika 250 bejejwe. Abo n'abejejwe, abandi bahejeje ibihano byabo basekuye kugwa.
abo rero nabo twamenye ntitushobora kumenya bose kuko turabaje hari abajya baratubwira bati jewe nahejeje umunyororo tugaca twandika ati jewe narejejwe bakatwandikira n'impapuro hanyuma rero n'abandi n'abavoka baburanira abanyororo batubwira ati twebwe twaragerageje biranga aba bantu baze kubarekura abo dufite rero gushika uno munsi bashika 250 bakiriyo mugabo bateze ko barenga abo nabo twebwe twamaze kumenya. Hari abandi babajije utubazo sinzi ko mubwira ko hari wabaje ati mu bigwanisho ngo bumvise ko bija muri Kongo bija hehe icyo nicyo twari twatanguriye ko twari twakivuze yuko ibigwanisho byaba bavuga yuko habaye isanganya yuko ibyo bigwanisho amakuru yadushikiriye yuko ibyo bigwanisho byoba ari ibigwanisho vya kera biri mu Burundi byataye igihe bashatse kugira bikure hanyuma bacavuga yuko ari ibigwanisho bari bazanye by'ikongo aribyo byahiye hamanuze rero baca babura ibyo bajana kurwaniza ikongo babwiye ko byahiye iyo niyo nkuru twagiye turaronka hirya no hino. Icyo kibazo twari twabivuze kare umugabo we yavuze yuko byagiye biramugora nkeka yo batari yabyumvise. Ibyo rero n'ubwinshi mu byo babajije. Murakoze cyane Peter Claver Mbonimpa ngira Pacifique mwukunganira Mutama Claver Mbonimpa kugira ngo mukanya tuce twakira umugwi w'ibibazo ugira kabiri ariko murishura ku tubazo twa Reynold Nyankamugayo n'ubuntu. Ego Reynold yagize ati mbere yuko ijya kambi haba bijya byaturitse ko abasoda bari haciye iminsi bameze nk'abagavye mu bice byo ku kibuga cy'indege babwiwe ko bagira bategwe kuba bari bashizwe mu vyondo bakagira ati biboneka ko abo bantu baba barategetse ibyo ari nyine baba bari bateguye ingene ibigwanisho biturika. Iyi nkuru sindayifise ndakunda gukorera nyine ku kintu nkavuga iyo ndakizi ndabako ntakizi iki ntaco bampaye ahubwo ico nari maze kumva naco nyine ntashoboye kuraba ko hari abandi bakivuga nuko bavuga yuko bigiturika abo ku kibuga c'indege abasirikare batumbereye hariya nabo baba bararashe bagatera barasa amaja muri Kongo. Ico hariho isoko rivuga ivyo mugabo naco nyene sinza kucemeza kenshi ikintu nakibwiwe n'umuntu umwe sishoka ndacemeza hatabonetse abandi baheza ngo bakivuge ko muri ico gihe byoca bihura n'ibyo Reynold yavuze habaye hari abari bagavye babwiwe ko tuyadutegwe hanyuma bituritse bakarasa byo bisigura koko ko hari abantu baba bari bicura cyangwa bafite amakuru y'ibyo by'ibigwanisho byari guturika mugabo sishimye kuvyemeza kubera ko ntafise amakuru akwiye yotuma ndavyemeza kubitigira iby'abanyororo ntaco norenza ko kuvyo mutamavuze murazi ko ico kibazo agikurikirana kurusha twese hanyuma ku mpanuro yatanzwe ko botoroka reka gutoroka kagira kumbere kuba batanabishoboye canke bagaharura ingaruka utorotse ugafatwa uraraswa kumbure harugira ati hako ntoroka narahejeje umunyororo reka ndindire ndabe ko byokunda ariko ngira ico gutoroka nta muntu arenda kukibahanura ushaka gutoroka abitegura kumbura atarinze no kurindira abo bimuhanura ngira ntaco no kivuga ko kinini ico Nyankamugayo ati Reynold yavuze ku kijanye n'inkinamico yafatiye ku matohoza n'icegeranyo mwavuze ko kimirije gusohorwa. Ego nivyo yabivuze aravuga yuko yavuze ikintu gikomeye kandi twese tumaze kubona muri bene ibintu by'amarimentanya kenshi CNDD-FDD ikora ingene kenshi baba bakoze ivyo bintu babazwi mugabo ugasanga hariho abandi barimentanirijwe ico Reynold yise kubononera ubuzima kandi biba bizwi ko atari bo babikoze ubutondeka amadosiye yose ahambaye yabaye mu Burundi ibyo hose bugendura babona muri none twavuga Ernest Manirumva umushingwamanza yitwa Fabiano Segatwa niwe yikeze
yigeze gukoresha ishusho rimwe ari mega ari kuri radio Renaissance bigiye kimwe amuhagiye numva avuze ngo urubanza ngo rwamane rumwe ngo urubanza rwamane rumva ngo rusa n'u Rwanda dai yavuga ngo abantu ngo bose baraza bishe ndadaye ngo kiretse ubutungane acavuga ngo namane rumva bamwishe bose barazwi kiretse andi barabaze kiretse ubutungane nibwo bumenga ntibubaze rero nko kuri Imana irumva ino twitwa ariko turabivuga ko abishe Imana irumva barazwi n'amakungu yarerekanye abamatohoza yoja ko ariko abapfunzwe ugasanga hagiyemo inzirakarengane atari bo babifise ko uruhara ikindi cyose bufata twavuze isoko nkuru ya Bujumbura abandi bose bufata bagiye bagandagurwa mu buryo butumvikana hose iyi ntwaro yamemeze gutyo abantu b'inzirakarengane ni usanga ariko barakurikiranwa ababiteguye by'ukuri ugasanga ntibigera bakogwako no kuri ibi rero byo muri base muri ama hypothèse twagiye turavuga tugiye nko kuri byo yuko ubutegetsi bushobora kuba aribwo bwituririye ivyo bigwanisho sinkekeranya ko abo bishigwa ko bazo abandi bitazoshigwa ko bazo babiteguye ari wabikoze aho nta nkeka niko sendefte ditwara mu myaka 20 imaze dutwara yamye kora ibintu bimeze gutyo nyanka mugayo niwe yakiyagira ati haravuzwe ko hoba hari ko harategurwa kudeta muri ujya mwanya nibaza ko ibi vyabaye muri bya bihuha byavuzwe mu mwanya wa mbere yuko Gaspard Baratuza yandika havuzwe ibintu byinshi mu mwanya wa mbere ibintu abantu bariko barahanahana byari byinshi gose bamwe baravuze ko icyo cyakudeta nyine cyaravuzwe abandi baravuze ko dutwewe na M23 abandi baravuze intambara ngo ziko zibera muri etat major byinshi ibintu byinshi cyane niho mubona hanavuye ko n'umukuru w'igihugu yahavuye yandika mu ijoro yanditse tweet z'ubwoko bubiri hari tweet yandikiye yitwa ko ibwiwe abarundi abahumuriza yemeza nyene ko tutatewe yemeza ko ari isanganya ry'umuyaga nkuba tweet ya kabiri nayo yerekeye amakungu wabona kumenga ariko abwira amakungu ati ntimugire ubwoba ntacyo nabaye si kudeta ntacyo ntabari ko barandondera uyiravye iya kabiri ntiyari yerekeye abarundi nuko byari byavuzwe muri uwo mwanya ko henshi baragira ubwoba ko iyo bari kudeta ariko iraba mu Burundi gukura ndayishimiye ariko ushika uyu munsi nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko yari kudeta ariko irakogwa kiretse yoba ari ibimenyetso vya mbere kuko hari kudeta zabaye muri kahise nta kintu na kimwe burya cyo gufata minenegwe muri kahise hariho kudeta zabaye mu Burundi wasanga zihera ku bantu baca amatara bagaca amatelefone bakabanza bakabigeza iminsi imbere y'uko kudetanya niba kabona batanguye ibyo bakabigeza bakarako bishoboka bagapima ingene ubutegetsi buca bwigenzi yico kibaye hanyuma inyuma bakazabona bwa bundi bya bintu byategura ikindi kudeta irabaye igakura urahari rero sindabizi ko ibi navyo byo arugati turabe habaye ikintu gikomeye ngene bano bategetsi reaction yabo ngene bigenza mu mwanya wa mbere hanyuma mu nyuma bakiyumviriye ibyo bazokora bindi sinzi ko Pacifique hari karatwumva ariko twigiwe ryagiye Alice ngira kumbure mu kurindira turakira abandi banywanyi hanyuma katwaniriza ko egome hariho batatu bari hanyuma dusabe Mutama Mbonimpa nimba ari karatwumva amere nk'ugara kamikro ku buryo bidasura kumucikana atari karavuga zarugara kamikro ego turabona yabikoze ngira mwo kwakira umugwi w'abandi bantu bari ku murongo imbere yuko dusura gutora Pacifique. Egome hariho batatu bamaze kusaba ijambo turafise Nibaruta Jean Patrice sinzi ko ariko aratwumva niba mukurindira yuko twakira Nibaruta dusabe abariko baradufasha mu biga bw'ivyuma ko hari uwurondera Pacifique akamubwira yuko tutariko turamwumva kumbura ashobora kuba yabandanije avuga atazi ko tamwumva. Egome Nibaruta Jean Patrice sinzi ko muriko muratwumva mwo kugura mikro yanyu mukabaza ikibazo canyu ngira ngo ntari kwatwumva reka tube turaha ijambo Bonfils Niyongere sinzi ko muriko muratwumva ndabumva Lisa Imana nongera ndabaramutsa sinzi ko mwe muriko muranyumva ariko ego turabumva 100%. Sawa nagomba nshimire Fokode ku kiganiro yateguye kuko abarundi benshi bagumye mu kuzazanirwa kwinshi kandi ndabashimire cyane ko bashizemwo ivyo twokwita amasenari
mu bishobora kuba byarabaye hajya ahantu. Hanyuma kandi ndafise intererano ku bijanye n'ivyo bigwanisho babajije ngo witwa Kanyisha yigeze kwerekanwa mu basuma afise ipete rya kaporale mu gipolisi, ariko uyu munsi yoba yiswe general de brigade arongoye Wazalendo, interahamwe n'imbonerakure zigizwe n'amabatayo abiri. Sinzi wabaje ati mbega ivyo bigwanisho batwaye babikuyeho. Nshimire Mutama Mbonimpa ko yavuze ati mu bubiko bw'ibigwanisho hari ububiko bwari mu Buterere, ubwo bubiko jibe niyo nkuru namba vyibuka turi mu bantu bari bagiye kuraba ubwo bubiko, bavuga ko ari ahantu hari ibigwanisho bitazwi bigire bifatwe, iperereza rigiye kuri bifata. Ico gihe perereza ryari rigiye kubifata ryari perereza rirongowe na generale Godefroid Niyombare. Hanyuma mu kanya gato witwa Silvestre Ndayizeye yahoze atwara intara ya Karuzi, ico gihe sinzi vyarajejwe, yaciye azavuga ko ari ibigwanisho vy'igihugu kandi vy'igipolisi n'iperereza. Abantu bose bari bashamaje bazi ko bigire bifatwe bihinduka amazi. Ivyari sinzi ukuntu twobisigura ukuntu vyagenze, nta muntu n'umwe ashobora kubisigura. Muga nivyo bigaruka bikerekana ihuriro ry'ingene ibigwanisho biko bikwira mu karere bishobora guhungabanya Uburundi na Afrika canke mbere n'isi yose mu vyerekeye umutekano. Nayiko mfatira kuri vya bigwanisho bavuga biva i Mombasa bakavuga ko bisubira ku kivuko ca Tanga. Hanyuma ikibazo ngomba kubaza kandi Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yavuze ko bavuganye n'umukuru w'igihugu, akavuga ati aba bantu nubwo atabavuze yavuga abafabe nkeka ngira bo mu bwoko bw'abatutsi, bati ntituzova tubashobora, ariko harimo ikintu n'igihushane cacu. Mbega ko batari ko baragwana atanu guhangana kwariho mu gisoda kuva bavanze igisoda mbere ari gugwego gwerekanye ko rushobora kubana neza, uravye ingene bakiye abari bavuye mu ishamba bahora bagwana n'ingene babanye. Ni giki catuma CNDD-FDD ire no ku butegetsi yiyumvira kugwana nabo bafabe, ikagomba gukireya ico kintu canke gushiraho ivyo bita ngo ni bazariyeri huzogwana nabo bafabe. Abafabe bashaka bariko barakukuruka ku bwinshi, abari basigaye mu gisirikare bari bake, nayo buhungira n'uguhera baraheze muri ico gisirikare. Iki aka kabazo ndagatuye Mutama Mbonimpa, ariko na Pacifique afise ico akavuga ko araza kugishikiriza. Hanyuma ikindi ngomba gushira ko sinzi ko nta makuru ndagifise, ariko nibaza ko coba ahubwo ari cucukuru ibigwanisho bitagenda kuri ico kivuko ca Tanga, ahubwo zo bigenda ku kivuko ca Sumbawanga mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika, kugira bisubire bijabukanwe mu nkengera za Karemi no mu bice vya Pepa na Pweto, kugira ngo bizohave bigaruka guhabwa aba FDLR muri Kongo bitaciye Buvira canke ahandi hashobora kuboneka. Sinzi ko hoba hari amakuru bifise ko canke ko Itanga ni kure cane, ni ku kivuko c'ibahari Indiano ijya bita ngo ni nyanja y'Abahindi. Nibaza ko bitove ku nyanja y'Abahindi Mombasa ngo bisubire Tanga ku rubibe rwa Mozambique. Simbona neza ko kiretse bica bija guhabwa ya migwi iterabwoba iri muri Mozambique ya teje umutekano muke muri ico gihugu. Aho hose hoba hariho habonetse nk'umuco yobotangwa, vyoba vyiza cane. Reka tube tugejeje hano, ariko ndabashimire cane ku kungene mwagiye mutanga abo abatumire bagiye batanga kuri canke ayo masenari bibaza ku vyabaye. Hanyuma kandi mwitegure kandi twese twitegure gusemerera mu gihe leta yotegurire mentanya nk'iryakozwe mu gihe cose haba habaye ubwicanyi. Yavuze igihe cose haba hakozwe ibintu uko barondera bo bavyegeka ko mu byo muri byinshi yavuze ntiyatandukanye, ariko cane cane dufatiye no kubishe hafi Samos, murabona ko baciye bafata abantu bari bakeneye bandi, mugabo ababikoze babazi ico kimwe n'ivyamani rumva n'abandi bose. Igihe cose habaye ubwicanyi, igihe cose habaye ikintu kibi, bafise abantu bagomba kuvyegeka ko badahuye n'ivyo bintu mbere, ahubwo gusa bagombye kugirira nabi. Muri uwo mwanya bimwe no fata ko bakoresha ibuye rimwe, mugabo bakagira amakuru menshi. Murakoze. Murakoze Bonfils Niyongere. Reka twakire Albert Nsengiyumva, nawe yene yasabye ijambo, mbona yadugije n'ukuboko. Albert Nsengiyumva, ni muri kumwe twumva, mugurure mikro yanyu, sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano. Ego murakoze, ndaramukije
abaraha bose ndamukije abatumiye nongeye nshimire na Focode kuri iki kiganiro yateguye. Mboje ni bibiri nshaka kugira intererano n'ikibazo. Mugaye intererano nshaka kugira niyo gutanga umuco kuri scenario yitwa ibi bya kurusirikwi. Nje sinibaza yuko ari kurusirikwi umuti gute kuko kugira ikintu kugira bayite kurusirikwi deja kurusirikwi yonyene ni mu kirundi ni nk'inzira ya hafi. C'est-à-dire iyo habaye défaut muri installation électrique muri jaza z'umuyaga nkuba maraza kumbabare na ivanga n'igifaransa nuko umuyaga nkuba ushaka gusubira à la source nico gituma avuga kurusirikwi ufata inzira ya hafi kugira usubire à la source. Andaze terme nimba ajya amatara java quelque part asubira à la source pana mugwegura mugabo comprendre asubira kuri transformateur iri hafi niyo bita kurusirikwi acagerageza guca hano kubera rero habaye défaut insinga zica zishuwa zazanye uwo mutabivana naho défaut yabereye ubwo rutsinga canke iyo linye izana uwo muyaga nkuba gushikaho zica zishuha iyo zishushe rero zirashobora guturira ibintu aho ni mu buryo rusange ariko kugira bashobore gushikana aha amatarari cyo nkaho itara ryakira bagenda bashiraho de protection protection zingenda kivuga mugabo bagenda barashira de protection ndibaza turumvikana bituma kuvuga amafizible oui biravana n'ubwoko bwinshi bw'ama protection wanashaka en fonction bivanye n'igikorwa cyangwa igikiko kirakorerwaho araho bagira bashira ko ama protection ari yihuta cyane ari performa gusumba parce que bivana n'igikorwa bakora nk'ahantu bakorera nk'ibintu by'igitoro n'iki ntibashiraho gusa amafizible bashiraho n'utundi de protection nkumva nk'ahantu hari bigwanisho bashiraho ama protection yandi aca umuyaga nkuba mu buryo bwihuse cyane gose muri en terme de milliseconde hari n'izishika kuri 1 milliseconde cyangwa 2 3 maximum nta nimwe ishobora kurenza 3 milliseconde milliseconde rero kuba byumva nuburanahumiriza ngo uhumure biba byaheze kere biba yaciye umuyaga nkuba donc bigenda rero baragenda baragira bigerekeranye cyangwa eshelonema kugira ngo iyi protection yanka iyikurikira ikikora iyikurikira ikikora aha rero iyo ubonye nk'inzu ihiye ugasanga transformateur iri hafi cyangwa boîte ijya irimo amafizible ijya boîte do travail cyangwa ijya boîte bakuramo bashira mu mafizible ntiyashikiriwe nuko umuyaga nkuba donc les protection zakoze donc zakoze akazi kazi rafica umuyaga nkuba kuko ntizigeze zishika kuko ni kurusiriko mu byumve dufate muri ekandagire mu pratiquement ni kuvuga iyo abri cyangwa ijya stock y'ingwanisho ihiye ni kuvuga yuko urutsinga rwahiye rwajanye ayo matarari kuko kenshi ayo usanga ari simple image ni itara gusa bashiramo kandi urumva kenshi ziri mu kuzimu iyo ziri mu kuzimu rero naho babagize ni beto iri muri beto nta bintu naho gusha guturira urumva ko matacho ruturira niko ruza gusha fete niko rushobora rugaca rusha iryo tara peut-être rya rihari byaza gusha nuko rutsinga raza gusha mugabo ntiruronka ibintu ruza guturira kubera nta bintu by'ibiti by'ibintu byosha n'ingoga bihari iyo rero ruhiye ruca ruja kujana muri boîte ikigerageza gusota donc les fusibles ziragira naho byo defaya hoba defiance muri yo boîte bica birungika muri transformateur aho rero n'umwanya ungana iki amasegonde isegonde ntirirashika kenshi ngaho kuko ni vitesse nini isegonde ntirashika donc transformateur cishikiye transformateur na nyine genda ifise ama protection kumva turavuye muri côté ya base twinjiye muri côté ya regidezo nayo igenda iprotege ibintu byabo turetse yuko bigize biranazimvye kuko nivyasha kubera akadefo kabaye hariya nibo bahomba regide zishiraho protection ntizishobora gushikirwa
nico gituma kenshi uzosanga kote ya regidezo nta ngorane ziba naho haba siritation iki kubera zirafise mu protection. Rero kumbwira en simple image iri muri abri ya munition yuko yoza guturira intuze kandi ata bintu birashika aho haba umuyaga nkuba uturira mugabo hateza kubaho hari element incendiaire cyangwa catalyseur ihari kugira ngo bice bisha biturira ibintu. Albert ngira ntaguciriyemwo ngira kubera ko twumvise ko hari umugwi washizweho w'amatohoza ivyavuzwe ngira vyari byo mu mushuhira turindire kumbe twumve yuko uwo mugwi wakoze amatohoza uzogaruka ushimangira ivyavuzwe ibiturika bikiko biraturika kumbure ko ngira ntitwoheza ikigo cya electricité cyose hano ariko ngira uduga kwijambo kungira tukabangira ntitwoshoka tuhagara kuri ico kuko nubwo babivuze ivyo urumva ko Pacifique yatubwiye ko hari umugwi w'amatohoza washizweho kumbure ngira ayo matohoza tuzokumva ko yemeza ivyo bavuze ubwa mbere canke bahindura imvugo. Ego aho rero niho haca hazira ikibazo ciwanje. Muri abatumire harimo abizi iby'ubutungane by'amategeko. Nashaka kubaza none hajya iyo bamaze kuvuga icyateye ico kibazo eske mu butungane birarekuwe yuko bahindura ati cyagihe bimwe twavuze sivyo ubu uya byabaye iyindi mvo yatumye ibi bintu biba bari bamaze kubipubliya kandi ko cyane cyane abategetsi yaba byavuzwe n'abantu bari hasi byari kumvikana mugabo ari abategetsi bavuze ati ibi byatewe niki mu butungane birarekuwe yuko bashobora guhindura igituma siningene babivuga muri terme technique bagahindura bakavuga ngo ni ibibindi. Hama ikibazo ca kabiri nashaka kubaza abatumire bose none ku bwanyu ko twari tumenyereye yuko ibigwanisho bishaje canke hari n'ivyo bakura mu banyagihugu bari bafise ahantu bagenda kubiturikiriza ni giki coba catumye bavuga ati tubiturikirize mu ikambi baba bazi yuko ziri hagati mu banyagihugu giki ku bwanyu mwibaza coba caratumye bashobora kubigirira mu ikambi. Murakoze cyane Albert Alice sinzi two kwakira uwundi umwe hanyuma babiri ngira abasigaye barindire Pacifique hariho utubazo atari bwaheze kwishura ngira two kwakira umwe akabanza bakishurira hamwe n'abandi batari bwishugwe hanyuma tukakira umugwi wundi ukwawo sinzi ukurikira hasigaye babiri gusa ngira ngo kugira ngo ducunguze umwanya mwete kubakira hari nibaruta Jean Patrice yari yamanutse asuye aragaruka sinzi uko ariko aratwumva sinzi ko muri ko muratwumva nibaruta Jean Patrice ego Alice ndabumva ego meduga ku ijambo nakabazo cyangwa intererano harimo intererano ariko harimo nakabazo sinzi ko munyumva turabumva duga ku ijambo. Ego mwakoze kuba mwatunganije kino kiganiro c'inkoramutima turavye vyabaye mu gisagara ca Bujumbura ujya munsi w'itariki 31 mu bisanzwe rya base logistique n'umutima w'igisirikare n'umutima novuga n'uw'igihugu kuko ubitse irya kambi bitse ibikoresho bicungera umutekano w'igihugu cyose. Rero abatumire bavuze ku byabaye kuri Sojemak sinobigaruka ko na Sojemak wa mutima w'igihugu turabona ko rero Uburundi buguma buhomba cyane ku bintu bijanye n'ivyo bita ngo ni accident y'ibintu vy'imiyaga nkuba n'ibindi bavuga amabateri bidatomoye na gatoyi ariko byose umva bihurira ku bintu bisha. Rero je icyo nagomba kuvuga nuko mu myaka yahera hariho ububiko bw'amamunisyo bwari ahantu mu Gasekebuye hajya havuye hubakwa quartier Gasekebuye. Iyo abri rero aho bawakiye ijya quartier ngira ngo
baciye bakuraho ibigwanisho byariyo babizana ngira muri baze ntavyo nzi. Hariho rero wari yabajije ikibazo ati birashoboka yuko ayo maminisio yoba yari amaminisio ashaje. Pacifique ntiyari bwacishweho kuko ngira ngo byace bigorana ibintu bya connection, ngira aza kukivuga ko rero ibyo bigwanisho nk'uko ahejeje kuvuga yariko arabivuga, nimba byari bishaje bari kuja kubiturikiriza ahandi nk'uko bahora babigira, ntibari kubiturikiriza mu ikambi bazi n'amakonsekansi bishobora kugira. Rero nibaza yuko ibyo kubituritsa bitarimwo, ahubwo ngira ngo tworindira amatohoza y'uwo mugwi washizweho tukazokumva ico ashikako. Ariko uko biri kose aya matohoza turazi neza yuko arayakorwa kugira ngo barondere abantu bavyegekako. Hanyuma nagomba kubaza rero bijanye n'iri fatwa ry'aba basirikare bavuga ko bariko barafatwa gasakisaki bajanwa mu mpimba. Nagomba mbaze cyane cyane Pacifique, mbega abo basirikare bariko bafatwa yobazi neza uruhande begamiye, boba ari aba ex-FAB canke naho boba bavanze, kuko biraboneka yuko mu by'ukuri hariho ikumirwa canke kurondera kwegeka ibintu ku bahoze mu gisirikare ca kera kugira ngo barondere ingene babigiza hirya. Hanyuma hariho rero n'ikindi kivugwa yuko, kandi nico ngira mpereze ko kuko umwanya mwavuze yuko ugira uhere, hariho ikintu kivugwa yuko uba hariho nuko abantu abari bajejwe ayo mastock y'ayo maminisio boba bavyifashemwo nabi, bakagira ikintu citwa mauvaise stockage, ni ukuvuga bakavangatiranya ibintu ku buryo hashobora kujamwo n'ubushuhe bigaca bishobora gusota, kuko ntivyumvikana baze imyaka yari imaze ingene ivyo bintu vyoba byashoboye kuza guturika ubu muri ino misi. Rero cengarukirije ngaho kugira ngo uwasigaye nawe abaze, hanyuma batubwire bazotubarize niyo abri yari mu Gasekebuye ivyo bigwanisho byariyo iyo baba barabishitse. Murakoze Nibaruta Jean Patrice. Reka duhe ijambo Polycarpe Majoro niyo ariko aratwumva yugurura akamiko kiwe cagira ko sinzi ko ari ikibazo nuko ari intererano. Ego ndagize mwiriwe. Oya si Majoro ni Majoro mumbabarire. Murantunga. No, je ni intererano ndagomba gutanga. Ni nko gusemerera mu majambo make. Je nakurikiranye gatonyi numvise yuko hari amahipoteze menshi abantu bagiye barashira no hino. Mugaje ngomba kunganira kwica umuntu ahejeje kuvuga. Ikibazo kiri wacu by'ukuri nuko hari incompetence wanashaka dufate yuko hari abantu bikinga mukiza bagaturitsa ibigwanisho kugira ngo bibi bindi ibintu bigende biracangatirana. Mugi kibazo dufisi wacu ni incompetence. Je narabaye mu gisirikare cy'u Burundi nagikoreye imyaka 4. Umwaka naragiye mu gihugu ndavugana n'abasirikare bamwe twagiye turakorana kera. Ibintu turiko turavugira ngaha yuko hari gukumirana nukuri kandi ni byiza yuko by'ukuri nyimba abantu baturongoye barongoye igihugu bagikunda by'ukuri bagomba kugikingira basi bakirimwo nabo zavuye hanze. Twihoze M23, twihoze u Rwanda, Uburundi burashaka gutegwa by'ukuri, burashaka gutegwa n'abashabab, burashaka gutegwa n'umwasi by'ukuri. Uburundi butegezwa gukingirwa. Ikibazo cyari nuko la transmission de connaissances guhana hanu bumenyi
buva ku wundi buja ku wundi mu gisoda cy'u Burundi byarahagaze. Ni témoignage mfise ku basoda batari bake. Wavuye mu ishamba ntiyemera kwigishwa. Ugiye kumwigisha ngo we ntiwonyigisha ngo je navuye mu gisoda ngo ndazi ibintu. Ni by'ukuri hariho abo baba bashobora guca bikiga mu kiza bagaturitsa ibigwanisho bakiba ibindi. Mu gibyo byose bishoboka kubera uri karabikora ntabizi. Uri karabikora reconnaissance yategezwa kugira ngo ashike aho ategerezwa gukora ibyo yategezwa gukora. Hariho ibintu byinshi ataronse uburyo umuhora wo kubironkamwo kubera uwarabizi kubikora yategezwa kubitransmetako. Ikibazo raho kiri wanashaka tureke ibigwanisho bihiye muri base ni umutima w'igihugu mugaro n'ibindi bishobora kuba bibi cyane. Ikibazo dufise nuko by'ukuri abantu batari ko barabona yuko ico gihugu bavuga ngo ariko baragikingira by'ukuri bariko baragitega umutego ukomeye. Ingorane ziri mu gihugu nuko rere mara transmission de connaissance kwemera yuko ari ibintu utazi gukora. Uri muganga, uri mwigisha, uri professeur université utezwa kuvyigishwa n'undi yamaze kubikora kugira ngo twese tube kuri niveau nziza ituma igihugu gifunctiona. Icyo kintu mu kwezi namaze mu gihugu biboneka mu bice byose icyo nungwamo nakamuntera peut-être kazoshikira abagatezwa gushikira muga byose tubivuga kubera urukundo dukunda kijya gihugu. Ikibazo nuko uno musaci ibigwanisho wanashaka ibyo birazimvye Burundi burakenye ni ikintu gikomeye muga memero pire pourrait arriver. Sawa murakoze namwe Polycarpe. Tugaruke kubatumire Pacifique umwanya byacitse mutaraheza kwishura umunywanyi yari ababajije witwa Nyankamugaya haraka akabazo ka kabiri mutari bwa mwishure ubuntu ntimwari bwashike ukabazo kiwe muraca mwishura Bonfils mwishure uyu nibaruta n'uyu Polycarpe hanyuma mutabambona impa araheza nawe abunganiye kutubazo yagiye arabazwa na Bonfils ngira niwe yoba yamubajije wenyene ego nyumva munyumva mugerageze ego ndamumva hari ukuntu byacitse biravamo kumwe byaba mu biganiro cyaheruka sinzi ikibazo kibaye. Rero Nyankamugayo kabazo ka mbere ndiko ndakarangiza yabaza ko hari umugambi wa kudeta navuze ko atabimenyetso byerekana by'ukuri ko harimo ibya kudeta gushika biboneka nta biriko biravugwa. Hanyuma akabazo kiwe ka kabiri yavuga umukozi wo muri ambasade y'Ububirigi i Bujumbura yasa n'uwavuga muri audio yaciye kwiragira ko hoba hariko haraba amasasi mu gisagara acambaza ko ivyo koko vyoba byarabaye ko ari abantu baba baragwaniye mu gisagara ca Bujumbura. Nivyo iyo audio avuga nanje narayumvise ni audio iboneka ko yari igenewe abakozi bo muri ambasade gusa ni hamwe nyene ivyo bica bikwira hose. Yasa n'uwabwira ko bogerageza bakaja mu bibanza baronkamwe umutekano ko hariko haravuga ko hari amasase. Jewe numvise cyane ahubwo umenga yavuze ko amasase ariko abera kuri etat major ku cicaro gikuru c'igisirikare. Ariko mu nyuma hariho audio igira kabiri uyu mukozi nyene yahavuye asohora nayo nyene irakwiragira yo naho yavuga ko yishikiye kuri base ko yabonye ko yamenye ko ari ku rusirikwi ari kibazo cy'isanganya ry'umuyaga nkuba nk'uko byaciye bivugwa na leta ngo abantu ntibagire ubwoba. Izo audio zose twari zibiri nazumvise nta handi na hamwe nigeze n'ubavuga ko ari amasasi yabaye mu gisagara. Igishoboka nuko nawe nyene ashobora kuba yagerageje kuburira ababirigi ba mu Burundi akaca akoresha amajambo ariko arahanahanwa umwanya wa mbere atabanje kubitohoza. Ubundi byo yavuze nta handi hamwe nigeze ndiganda vyumva ko ibyo bintu byarabayeho. Ubuntu mu Burundi yasuye kugaruka ku kimwe twavuga kijanye na hypothèse ivuga ko kuba hariho abateye bamwe bavuga ko ari drone abandi bakavuga misile n'abandi bavuga ati ni kindi gishobora kuba cyarahaturikiye mu bigwanisho nyene bamwe bakeka ko ishobora kuba ari dynamite nini cyangwa ko yoba ari bombe basizemo ikabituritsa. Mbere baranongera ko batishobora kuba atari nimwe zishobora kuba zibiri cyangwa zitatu zaturikiye rimwe.
ico nsa n'uwakivuze ko mu ntango ngira sinogiteba ko cyane kuko ukunyera bivuze niko busanga ariko abivuga ikintu cyatanguye cyari gifise ingufu nyinshi cyarajugumije gisagara baravuga ibyo babonye mu kirere hanyuma mu nyuma habona kuza ibyo bindi byose byaturitse hatabonetse rero umuco uvuga ico kintu cya mbere cyakoze ibyo biragoye gose ko umuntu yokwizera ibindi byose by'amatohoza baba ariko baravuga kuko abanyagihugu ni benshi baguma bavuga ko biboneye ico kintu rero bataronse inyishu y'ico nuko bosigurirwa kurusiriku niyo yoba yarakoze ico kintu cyajugumije gisagara byo babonye mu kirere ubwa mbere yuko hacyatangura ibiturika ico kirakwiye inyishu kandi ubutegetsi ntibwoguma bufata abarundi nk'abana ibyo bibazo ariko baribaza mu bisanzwe bikeneye